bakunzi bacu bakunzi uruga BM4 Plus famille BM4 Plus mungundi ndabaramutse ndanabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatanu no mwaka turimo 2025 abantu benshi bariko batubaza amakuru ya Uvira bivanye n'amakuru bariko barumva ijya nino yuko iyi Uvira yoba iri mu minwe ya M23. Ibi vyose turaje kugira ngo tubaho kuri mwa kino kiganiro cacu, tutibagiye yuko mu misozi ya Uvira ho imigwano ikomeje kurembanya. Twaza twabwire ama operation yahakoretse uno munsi. Tuvuye ngaho kuno munsi nyene habaye imigwano itari mike muri Rubero, imigwano ikomeye cyane yahuje FARDC ndetse nuno muhari w'inyeshamba za M23. Naho turaza kugaruka ko tuguyage kuri byinshi byashoboye kuhakorerwa ndetse tunahavuge n'ingene izo operation zashoboye kugenda. Rero ntumire abantu bacu batwereka urukundo, tuje muri commentaire tuzamura amashusho kugira ngo mutwereke ko tukiri kumwe gatanu murabizi. Rero simba ndumwe by the way ndi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ibicange biriya mu buryo bwimbitse. Ntari kure yanje, turi kumwe muri studio. Rero mu nkundire ndamuramutse ndanamuhe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cari no joro. Bwana musisanguzi, ndabugize ndakwifuriza n'ijoro ryiza. Amahoro cyane bwana journaliste. Ndakuramukije nanje ndakwifuriza kugira ibihe byiza. Merci. Muri kano kanya tukiri kumwe muri studio. Reka ndamutse n'abadukurikiranya aho bari hose. Urabari mu ijoro tubifuriza ijoro ryiza. Urabari ku murango nabo tubifurize umuhinga mu mwiza. Ego. Reka kandi nanje ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Ego. Kiganiro tugiye kubashikiriza situation iri muri Uvira no muri Rubero. Mu mwanya uheze twababwiye ingene muri Nyiragongo byifashe hiriwe hameze. Ego. Aho mbere hari n'umuntu aciye aduha iyindi nkuru twe tutashoboye kumenya, twayumvise mugabo ntabwo twashoboye kuyizera cyane kuko amasoko yacu ntabwo twayaronse ngo ashoboye kuyiduha ku muco. Aho batubwiye yuko mu migwano yabaye muri Nyiragongo ngo bashoboye gukorora indege yo mu gihugu cy'u Rwanda. Aya n'amakuru averifiye, ariko umuntu yabitubwiye kabisa ati hariho n'indege bakoroye y'igihugu cy'u Rwanda. Bwana journaliste n'abadukurikiranye, nashaka nsabe abantu bakunda urubuga B-Info baze bararaba amakuru baha agaciro imboga ziba ziyatanze cyane gose. Nivyo turiko turahangana ku mbuga ngurukana bumenyi, usibye ko kandi hariho n'ingabo ziko zirahangana ku nzira y'umuheto. Ariko ni kuraba iyi nkuru iyo ndayironse ndayikuye hehe kugira ngo nshobore kuba no yiha agaciro. Hariho abantu mu by'ukuri murantunga bamaze kwakira ikinyoma cy'uko igisagara ca Uvira kiza kiri mu minwe ya M23. Ariko vyoshika Uvira ikaja mu minwe ya M23, Scovia iyi nkuru ntayivuge, Roki iyi nkuru ntayivuge, n'ibindi bitangazamakuru bikomeye byo mu Rwanda ntibiyivuge. Ni byiza rero yuko tugerageza kuza turaraba ibitangazamakuru turahura ko inkuru, kandi hano kuri B-Info ntabwo tuza duhengama. Inkuru tuyitanga uko ibiri. Nibaza ko kino kintu mumaze kukitubona ko ntabwo dushobora kuma turimba ngo Uvira iri mu minwe ya coalition FARDC kandi yamaze kuja mu minwe ya M23. Ibyo ni kosa tutoshobora gusabirako. Twebwe ahubwo duhari kugira ngo tugwanye amakuru y'ibihuha atuma abantu baranduka imitima, atuma abantu bagira ubwoba, bamwe n'abandi bagatangura kugira gutekera bagahunga. Muribuka yuko mu misi yaheze ingabo abapolisi ba Kongo bahunze ibihuha. Atani intambara irashika muri Uvira, kugeza na n'ubu nta intambara iraba muri Uvira. Mugabo kubera amajambo y'ibitangazamakuru bitandukanye, abasirikare baratekeye inkoho, baruri imodoka baraja ku gihugu, abapolisi baraja ku gihugu. Ndashaka ko rero abantu mudukurikirana mutahura ahantu ibihe tugezemwo.
ibitangazamakuru ni byinshi biri kubiradandaza ibinyoma. Ibitangazamakuru ni byinshi byahawe agafaranga kugira ngo bashobore gupromotinga ibintu bitanahari. Rero kugeza mu maginga ya Uvira centre, igisagara ca Uvira kiri mu minwe ya coalition ya FRDC. Ibi ni mu byumve mu bitahure, nta mpamvu nimwe utuma tubabesha. Ariko amakuru dufise na yuko hariko hategurwa ngo igitero sindamusiga. Ariko ibi nta numwe byoca umutima kuko murazi yuko ibi vyama vyavuzwe, ibi vyama vyateguwe. Reka ahubwo bona journaliste tugende ku nkuru neza na neza y'igitero cabaye mu mashamba ya Uvira. Ahantu menyesha abadukurikiranye yuko tugeze ku ncuro ya 4 aho umuhari M23 na RDF bagera majanja igisagara ca Uvira. Nukuvuga iyi ni ncuro ya 4 bavuga ko bagomba bafate Uvira. Aha tuhatahurane, ncuro ya mbere byaranse, iya kabiri biranka, iya gatatu biranka. Iyi ni ncuro ya 4 aho bamaze iminsi 4 bariko bararasana bikomeye cyane mu mashamba ya Uvira, mu misozi aho mbere twovuga yuko abawazarendo bariko bashinya aba M23 bavuga bati uwo kumva ingene murenze ugwamo ku marezo sosio yogira ngo muri bihangange, yogira ngo barakaze. Umuntu abumva ko ingene bavuga ngo bafise ibigwanisho rutura, ngo bafise amateknike rutura, yogira ngo barakaze. Mugabo ku rubuga rw'intambara ngo ni fake. Aba n'abawazarendo bariko barabivuga. Uyu munsi mu gatondo niho basubiye kandi kwishongora, bishora kuri songoye kugira ngo bashobore kuraba ko basubira gusatira igisagara ca Uvira. Niho rero baguye mu vyara by'aba FDNB kabisa, barabavugutira. Narababwiye ingene aba M23 na RDF batangura ama operation. N'abantu bwa mbere baratinya intambara zo hasi kabisa, amafuro barahatinya. Niyo mpamvu kenshi batangura batera amabombe, bakoresha n'imbunda zirasakure, bakarasa ahantu. Niko rero byatanguye babikora, aho batanguye gutera amabombe mu bice bibaza ko byo birimwo ingabo za FDNB n'abawazarendo. Bararasa. Mugabo rero ntibashoboye kwererwa kuko magingo bariko batera amabombe, aba FDNB bo bariko baprogressa, bavansa, bagenda ahantu bari. Aba M23 na RDF bo ntibari bazi ako gakenyuro. Rero bagize ngo bahagaritse gutera amabombe kugira ngo bavanse barabe yuko bashoboye kubamara. Bagiteye ntambuko baba bahonyoye ku FDNB. Baca rero baja mu mitwe. Mu kirundi bavuga ngo guterana imitwe. Barabarasa kabisa bikomeye, kandi intambara hakoze inkozo hasi umwanya munini, inkontonto. Bararasana kabisa, barasana ku buryo M23 byabaye ngombwa yuko bya bikobo binini bariko barasisha babitaye ngaho, bariruka. Bamaze kwiruka rero FDNB niho yaciye hamagana abawazarendo, baca ndabite kwegeranya gusa kumba ibigwanisho bya RDF na M23 byari muri ako gace, baravyegeranya barabitwara. Bamaze kubitwara niho rero basubiye kwiremarema aba RDF na M23 kugira ngo barabe basi yuko boza gutora ibiziga by'ababo bahasigaye, no kuraba ko ibigwanisho bahataye byo bigihari. Kuvuga amahirwe make basanze atabigwanisho namba bikihasigaye, babitwaye byose. Kandi rero n'ingwane bagiye kuhagira rero, baje gushika muri kino kibanza habereyemo imigwano. Magingo bariko begeranya ibiziga, aba FDNB baca babarasisha bya bikoho bimwe bitangwa n'ibifaro. Baca batangura kubakubita kuba pirona, barabatera kabisa, barabatera amabombe akomeye ku buryo
n'uyu munsi amakuru dufise ngo nuko hongeye kugaragara ibiziga byinshi hano mu mashamba ya Uvira. Kumbure rero bwana journaliste, ibi bitangazamakuru twovuga bisanzwe bikora propagande uyu muhari wa M23 boba basanzwe bafise amakuru yuko hariho imigwano M23 iza gutanguza, bagaca bibaza ari uko ari imigwano iza kugira réussite itaza guferinga, bagaca batangura gutangaza ngo Uvira yamaze gufatwa magingo n'aba bagwanyi Uvira bataranayikubita n'ijisho bakimererwa nabi mu mashamba ya Uvira. Zitubandanya tumakora kugira ngo abakunzi bacu ntitubarambire, tubavuze mu ntangamarara yuko tugiye dusimbe neza na neza muri Robero naho habaye ivyo novuga bidasanzwe. Urashobora kutubwira ibyashoboye kubera ngaho muri Robero naho twumva yuko kabisa umuriro wari umuriro? Yes bona journaliste, izi ntambara ziriko zibera muri Kongo zizoza guhera abanyarwanda biruhutse. Yego kabisa, je nibaza yuko muri histoire abana b'igihugu cy'u Rwanda biga bazava bandika mu intambara iri kirabera muri Kongo, bazokongera kwishapite kabisa kuko iyi ntambara igitandukanye n'ibindi behitangabo bagwaniye muri Kongo. Imyaka ko yagiye yicuma bagwanirayo, iyi ntambara yoyo nuvuga ko aragaheta. Harabaye intambara mu bice byinshi bitandukanye, kandi ndahamya yuko zino ntambara ziriko ziraba uko batari bazipanze, kuko uravye ingabo bahasize wobeshera zimwe zagwa muri deuxième guerre mondiale kabisa. Harapfuye ingabo zitagira uko zingana, ndavuga kuri kote ya FR nako ya RDF hamwe na M23, kuko iyo RDF na M23 bishe aba FRDC bahora baca bashira ama video cyangwa amafoto ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ariko ubu nta vitu ko turabona. Sinzi ko batacica abawazando n'aba FRDC, ntabyo nzi canke ko baba bahinduye systeme, mugabo biriko birabonekana yuko aba M23 na RDF bariko barapfa ku bwinshi. Mbere journaliste uyu munsi mu gatondo hari amafoto bampaye y'abana b'u Rwanda baguye muri Kongo, nukuvuga bampaye amavideo, kwanza n'amavideo bampaye amavideo ari biziga bapfuye, bacama n'andi mavideo amafoto yabo bakiri bazima. Sindashobora kumenya agace baguyemwo, niyo mpamvu ntashimye no kuguhaya amavideo, mugabo ndacaperereza menye agace baguyemwo, ndoce ndaguhereza ushobore kuyatangaza, kumbuye n'abavyeyi babo bamenye yuko abana babo batagihari kabisa, babona amavideo bakutse umutima ntibagume bazingwa abana ngo bazotabaruka amahoro, kumbe baramaze kugwa ku rugamba kabisa. Twisimbira ngaha muri Robero bwana Musanguzi habereye ibidasanzwe muri Robero bwana journaliste, ivyaho simboya n'ingene ndi buvuge, kuko habaye sinzi ko no bitanga Kagarama Ruganda, sinzi ingene no bivuga. Ndakwibutse kwanza hano muri Robero ahantu habereye operation na ahantu bita muri Mambasa, ni hahandi bwana journaliste mu mwaka uheze muri December FRDC yashoboye kurigita aba M23 n'aba RDF n'indege. Hano kabisa harabereye igikogwa giteye ubwoba, ku buryo meme n'aba FRDC bajugumiye bariko babona ingabo za M23 na RDF zahaguye, ku buryo bari bazi ko baca batangaza ko habereye genocide, harapfuye ingabo nyinshi. Uyu munsi rero ni naho hasubiye kubera imigwano ikomeye. Burya mu kirundi bavuga ngo agakecuru gatoye uruhindu ugaca kahita gute? Kahita mu ruganda. Agakecuru hano gatoye uruhindu kahita mu ruganda. Burya rero aba FRDC ngira ngo bahise ku macuniro, kuko n'uyu munsi bahakoreye ibikorwa, bahiciye aba M23 na RDF batagira uko bangana, ku buryo mbere nibaza ko aba ba M23 batadosubira kwiyumvira kuri kano gace ka Mambasa kabisa. Hariho ubuce buri controle na M23 muri Rubero.
mugabo Mombasa kabisa babakubuye babambitse ibara sinzi ko ari ibara ritukura sinzi ingene risa ariko kabisa babakoreye ibintu bitavugwa haguye ingabo indiri z'umuhari M23 ku buryo mbere ni sorry no kumenya no kugira ngo mbe no vuga ingene byagenze hano hantu byanancanze nanje ubwanje bwana journalist kabisa murumva biba bigoye cyane ku mpande zose yuko intambara zikomeza kurembana haba muri Robero ndetse no mu misozi ya Uvira bariko baribesha rero yuko Uvira yoba iri deja tombe ayo makuru twobabwire ko boyasubize bayakuye narijya ari benshi bagomba batwandikira batubaza ayo makuru wumve rero yuko ari amakuru mahimbano amakuru y'amakorano bamwe twababwira yuko bavuga inkuru z'ivyifuzo byabo kugira ngo batange ukuri kwanyako rero mu nkundire shimire cyane umusango zikorana n'amakuru yashoboye kudutohoreza ndanamwifuriza akagoroba keza. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Hariho abantu batwandikiye batubaza amakuru ya Kaziba, amakuru ya Kamanyora. Nibaza ko ejo tuzobasesangurira neza kabisa. Ariko icyo nababwira cyo nuko ngira ngo muriko murabona ku mbuga ngurukana zitandukanye aho hari amafoto y'aba RDF bari mu mashamba baduga kabisa byaranse barabuzi barabara bocamo rero amakuru ejo tuzoyabaha kabisa mu buryo buramvuye ntimugire ikibazo reka nce nsezera dukwikanye mbona journaliste nizere yuko tuzongera mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo kabisa kandi njye ndabashimire cyane mwebwe mwese twabanye mu biganiro bigiye bitandukanye byakozwe no munsi ndabifurize kururanirwa ndabifuriza n'ijoro ryiza nizere yuko ku munsi w'ejo naho tuzokongera kuhura tubongere tuyage tuhana amakuru cyane cyane ku mirongo y'urugamba tukiri bazima Uwiteka barabira icoroshe bye bye.